yambu cane bakunzi bakagoma iri dogita tubaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Umunsi twagira tuganire ku kintu kimwe rero. Icambere ikintu tuganira ko ni ikintu nibigira kuri bine kugira ngo umuntu atere imbere. Usanga hari uwarondeye akabura kamara imyaka n'iyindi. Bagira tuvuge ku bintu bishika nka 2 canke 3 kugira ngo umuntu atuzamukire. Ni bine turabibwa naho biba 10 nta kibazo. Ama nka wewe kugira ngo uronka amahera canke n'abandi baronka amahera umuntu yoguma amahera yagumya cyangwa mugumeko byogenda gute? Ibyo nibanga meruka kugundura. Yego. Icambere kugira ngo uronka amahera uyahakeya. Amahera umuntu ukayahakeya kugira ntagere. Urukundo. Aya mugakunda urukundo pana rwarundi rw'indaya wa muhungu. Ya, indaya. Baba indaya mbaya? Indaya mbaya. Rero harwande y'uryo amahera. Indaya pembeni ushira sorry indaya mumbabariye mwandaya nikuvuga batubabarira indaya ziriko ziradukurikirana suko tubanka ariko amafaranga ngavuze yuko atabana ugiye dufate nko mu ndaya mu bagore benshi amafaranga ntaguteba koshagera amafaranga wihenze ukayereka indaya zirakunda kuvuga ngo mpa kanoti ka 10 kandi uyu munsi umwe ka 10 ejo acavuga ngo mpa 10 ngo n'ibindi bibiri amahera nayo ariko haraza 12 none ni umva ko haca genda kandi amahera arazirana n'umuntu ayishimako maze wishime ku mahera wa muntu ni kuvuga urose amafaranga wicishe bugufi ntuce ugenda ugaye. Hari abantu usanga bagenda bagaye nk'uku bafise inzu nziza n'amavewiti ujya kwa bajya bahungu ubona aho ariko baraturaba turabona aho uriko aturaba ubahanura ati wicisha bugufi ugeze mu bantu bato ukangana nabo ugeze mu bakuru ukagira gute. Ntubona abahungu ko nabicaritse ngaha bajya bahungu bicaritse mwene mwiyicarire kugira ngo bagire neza basome abona naguze icupa yes naba nibyo ndabagurira kuko nabona abantu ejo bazaba bafise ni kuvuga rero nk'impanuro uha abantu bafise uburyo bwo kwicisha bugufi kuko ni ndazi yuko ibi urabironka ukabisiga ngasi byo kandi ntuba waravuka neza cyane. Urabona no kuvuga ibintu amahera kandi araharara uno munsi araza ugaca uyishimako ntuze ugaca umubwira ngo wewe ngo wapi ntacyo nzovamo wewe ngo ndagusumba ejo rero amahera cayigira abantu bashaka baravuga ngo murabibona ngo yahora yishima ariko iyo watanga niyo wicisha bugufi baravuga ngo sha ndayahuye n'ivyago cyane. Ari wundi ariko yavuze ati uko yamba ngo ngofuma ngo urindero karonka amahera ni ariko nigeze bavuga oya suko ahubwo ako wobura abagenzi cyangwa urukundo wobura amahera nari rigize kumva umuntu avuga ati ngofuma ngo urindero we karonka amahera ngo akavuga ngo bijya kwiza tunga nubwo ugize rero urishima ariko ngo ufise amafaranga. Ama reka tubwirire abantu bariko batwumviriza ndababona wewe muri ko baturaba namwe mwandaya mwe imumva uwo munsi munguza isoko mwihanganiwe. Hari igihe uzobashikirana ibiganiro byacu tavuga ati ndabyumvise agacagirana rero urabyumva wewe nyine uri kuranda oya indaya ntizibura amahera nivyo oya mugabo ushigomba gutunga pembeni ariko uhisemo kwitungira indaya nta kibazo nazo ninzi indaya yewe mumbabariye nange ndabagaruke
muri beza sha mutanga keya muzi kunezereza abagabo babandi batewe ibibazo n'abandi bahariya muhira bimwe bitwa AVC kugira ngo ntibagware ya miti kase mu bwonko ingorane yo ngaha uvuga hajya rero reka dushimire abantu bari baradukurikirana n'indaya zirimo ko nanje naho mba ndiko ndavuga gutyo ndazikunda kuntwengesha urakunda kuza muri karaoke ukinyagaza umunsi umwe rero nahuye n'indaya yitwa Ntuzeye hasi nk'iyiruka ntaco reka yandayivuze reka rero ntumuvuge yarantambishije hajya hepfo muri karaoke ngaha ayi turinyagaza nk'uku uracu bibona natashe shamerewe neza ndaya mubako bakunzi bacu tukaba tuzokama tubashikiriza ibiganiro bitandukanye urumva ko inzira zimaze igihumbi ne kurondera ca mu zindi zijya na ziriya uburiye mwiyica mu yindi kugira ngo ugaragaze impano yawe tukaba tubashimiye twifuriza gukora sabune parataje na komene zanyu turazikeneye ku bantu batandukanye mukore na subscribe muraba agaciro muri abantu bacu turabakunda mugira ibihe byiza ciao ciao yambu cane bakunzi bakagoma iri dogita tubaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye umunsi twagira tuganire ku kintu kimwe rero icambere ikintu tuganira ko ni ikintu nibigira kuri bine kugira ngo umuntu atere imbere usanga ari uwarondeye akabura kamara imyaka n'iyindi bagira tuvuge ku bintu bishika nka 2 canke 3 kugira ngo umuntu atuzamukire ni bine nayo turabibwa naho biba 10 nta kibazo ama nka wewe kugira ngo uronka amahera canke n'abandi baronka amahera umuntu yoguma amahera yagumya canke amugumeko yogenda gute ibyo nibanga meruka kugundura yego icambere kugira ngo uronka amahera uyahakeya amahera umuhungu ukayahakeya kugira ntagende urukundo aya mugakunda urukundo pana rwarundi rw'indaya wa muhungu indaya babaze indaya mbaya rero harwande y'amahera indaya pembeni ushira sorry indaya mumbabariye mwandaya ni kuvuga batubabarira indaya ziriko ziradukurikirana zuko tubanka ariko amafaranga ngo avuze yuko atabana ugiye dufate nko mu ndaya mu bagore benshi amafaranga ntagutiba koshagera amafaranga wihenze ukayereka indaya zirakunda kuvuga ngo mpa kanoti ka 10 kandi uyu munsi umwe ka 10 ejo acavuga ngo mpa 10 ngo n'ibindi bibiri amahera nayo hariko haraza 12 none ni umva ko haca genda kandi amahera arazirana n'umuntu ayishimako maze wishime ku mahera wa muntu ni kuvuga urose amafaranga wicishe bugufi ntuce ugenda ugaye hari abantu usanga bagenda bagaye nk'uku bafise inzu nziza n'amavewiti ujya kwa bajya bahungu ubona aho bariko baraturaba turabona aho uriko aturaba ubahanura ati wicisha bugufi ugeze mu bantu bato ukangana nabo ugeze mu bakuru kagira gute ntubona abahungu ko nabicaritse ngaha bajya bahungu bicaritse mwene mwicarire kugira ngo bagire neza basome abona naguze icupa naba nibyo ndabagurira kuko nabo n'abantu ejo bazaba bafise ni kuvuga rero nk'impanuro uha abantu bafise uburyo bwo kwicisha bugufi kuko ni ndazi yuko ibi urabironka ukabisiga ngasi kandi ntuba warabivukanye neza cyane urabona no kuvuga ibintu amahera kandi araharara
uno munsi araza ugaca uyishimako ntuzende ugaca umubwira ngo wewe ngo wapi ntacyo uzovamo wewe ngo ndagusumba ejo rero amahera ca yigira abantu bashaka baravuga ngo murabibona ngo yahora yishima ariko iyo watanga niyo wicisha bugufi baravuga ngo sha ngira yahuye n'ivyago cyane ari ubundi ariko yavuze ati uko nyamba ngo ubura ngo fuma ngo uburindira ukaronka amahera ni ariko nigeze bavuga oya suko ahubwo ako obura abagenzi cyangwa urukundo obura amahera nari nigize kumva umuntu avuga ati ngo fuma ngo uburindira reka ukaronka amahera ngo akavuga ngo burya rukwiza tunga nubwo ugize rero urishima ariko ngo rufise amafaranga ama reka tubwirira abantu bariko batwumiriza ndababona wewe muri ko baturaba namwe mwandayamwe imumva uwo munsi munguza isoko mutwihanganire hari igihe uzobashikirana ibiganiro byacu tavuga ati ndavyumvise agacagira ande rero urabyumva wewe nyene bikuranda oya indaya ntizibura amahera nivyo oya mugabo ushigomba gutunga pembeni ariko uhisemo kwitungira indaya nta kibazo ega nazo ninzi indaya yewe mumbabariye nange ndabagabukeko muri beza sha mutanga keya muzi kunezereza abagabo babandi batewe ibibazo n'abandi muhira bimwe bitwa AVC baba kugira ngo ntibagware ya miti kanse mu bwonko ingorane ngaha kuvuga hajya rero reka dushimire abantu bari badukurikirana n'indaya zirimo ko nanje naho mba ndiko ndavuga gutyo ndazikunda kuntwengesha urakunda kuza muri karaoke ukinyagaza umunsi umwe nahuye n'indaya yitwa Ntuzenye asi nkiyibuka ntaco reka yandayivuze reka ntumuvuge yewe yarantambishije hajya hepfo muri karaoke ngaha ayi turinyagaza nkuku uracu bibona natashe shamerewe neza ndayamwubaho bakunzi bacu tukaba tuzokama tubashikiriza ibiganiro bitandukanye urumva ko inzira zimaze igihumbi zine kurondera ca mu zindi zirya na ziriya uburiye mwiyica mu yindi kugira ngo ugaragaze impano yawe tukaba tubashimiye twifuriza ko gukora sabune parataje na komene zanyu turazikeneye ku bantu batandukanye mukore na subscribe muraba agaciro muri abantu bacu turabakunda mugira ibihe byiza ciao ciao.